Mwaramutse nagoma na adresse iyi comment nabonye kuri YouTube kubera isa n'izindi comment maze kubona nagomba mere nk'ugize ico ndayivuzeko. Ivuga ngo ibi bintu mu myaka iza bizotuma abarabu babloka abarundi kuja Dubai. Aho ntimworondera ibindi muronderamo ama views mukarekana n'ukwerekana ishusho mbi y'uyu muji wabo bemera. Ivyo ama views ntavyo subira kuvugamo, iyo ni idiocy, ntashaka kuvuga ko no banagenda ridicule, mugabo nashaka kuvuga ivyo byo kuvuga ngo kwerekana ishusho mbi y'umuji. D'abord nagenda kumenyeshe ko iyo ni complexe d'infériorité iri mu Barundi, kubera Burundi tuzi ko tugayitse araga gukabi gato gakenye kagowe, ikintu cyose uvuga abantu bavuga ngo uriko werekana ishusho mbi. Nuko biri nico tuba mu Burundi wumva ngo uracafutse igihugu nibiki. Iyo ni complexe d'infériorité. Twebwe abantu bagufiya niyo umuntu aturavye avuga ngo none ngo ndaba ngo ndabiki. Niyo umuntu avuze ikintu uca umwataka ngo je ngo bugufi none ngo butwaye iki. Ivyo ni complexe d'infériorité, twe turayigendana, je ndi bugufi ndayigendana, abirabure barayigendana, abarundi barayigendana. Mu bindi bihugu bizima iyo uvuze bitagenda neza baravyakira, kubera iki bibafasha kwameyora condition z'abanyagihugu babo, iyo biraba abanyagihugu babo. Usanga ahubwo bankuraja haba arico bita whistleblowers, umuntu ashobora kugenda ati muri leta ibintu biriko biragenda bakamukingira. Baragenda no gukora ama surveys, bakagenda imubona gute, service muzibona gute, kwa muganga baje kukuvura bacavuga siga surveys. Kuri telefone no gutelefone yacakoza service tuguhaye uyibona gute. Donc barankuraje abantu kuvuga ibigenda neza nibitagenda neza. Okay? Donc iyo complexe d'infériorité Dubai ntayifise n'umusaga gikuze gihagaze neza cyane. Ico ni kimwe. Ica kabiri ntatuvuga Dubai nk'umuji, umuji ni mwiza. Je navuga ko Dubai narahagiye nk'umuturiste, ni gisagara ciza cyane, hotel nziza cyane, Emirates uyiflyinze umenga uri mwiju, ni gisa ni ejya fly Emirates airline, ni airline nziza cyane. Donc Dubai ni umuji mwiza cyane gose, ivyo nta muntu akubwiye ngo yawusuzuguje. Nta shusho mbi twayihaye, abaturiste nta kibazo bakomplaininga, aba business baja gukora ntibakomplaininga, abagenda bahunga amataxi yo mureka ntibakomplaininga. Abantu bakomplaininga n'abantu bafashe nk'abaretwa, sabarundi gusa hano ubundi bwoko bw'idodomba. Ivyo birazwi, si n'ibintu bishasha uvuga ngo ntibabizi, barabizi, Dubai irabizi. Mugabo nagenda kumenyesha ko umuji ufise ishusho ryiza, igisagara gihagaze neza cyane, abagowe nabagenda kuba nk'aba slave, nk'aba esclave. Okay? Donc uri kuravanga ibintu. En effet, anashaka gatatu, twebwe ntituvuga kuri Dubai cyangwa kuri Emirates, abantu bakora ikibi n'abarundi bene wacu. Ayo makompani abarundi badutuma ko gaca batwinyegeza, canke abandi bantu babambukira bavuga ngo tuvuga bahina aba Pakistani, nta muntu avuga ngo umwarabu yamuhohoteye. Muri Dubai nta muntu umwe, nta message nimwe ndaronka yagiza umwarabu. D'ailleurs iyo video imwe nerekanye uwo mugabo yatabawe n'abarabu bandi, iyo batabarabu bamufashije, ubu nawe nyene aba ari mu kangaratete. Donc nta muntu yacavuje umuji, nta muntu yacavuje abarabu, abantu bakora ibi n'aba Pakistani n'aba Bahindi n'aba Barundi nibo dusemerera. Dubai has nothing to do with this. Uri kuvanga ibintu wa muntu. D'ailleurs twankoraje ko agenda kuri police n'ijya Ministry of Human Resources kugiyeho baragutunganiriza. Tonke ikibazo ntabwo kiri kuri Dubai, ntabwo kuri Emirates nka state, ikibazo kiri mu bantu bari hasi benshi bose binyambukira. So nta muntu atugishije umuji wa muntu we, ugende ubisome neza, ugende umvize ama video nja nkora, je ndafisuyemo Dubai ndamaje kuzayo, beautiful hotel. Fesa amafaranga naje Dubai no gendamo. Well, sinkunda bijya binini n'ibiki je nkunda hano interacting n'abantu, muga abantu bakunda ijya 6-star hotel life kandi Emirates n'indege nziza. Donc ugenda usubije ivyo bintu bya complexe d'infériorité mufise, nimba muzifise mwenyene. Dubai ugiye usanga ama video positive negative, America usanga positive negative. Ibihugu vyose biteye imbere ntivyanka ko ugenda ukadoma urutoki ahantu bitagenda neza, hanyuma bigatuma abantu bikosora. Ibi bintu biri kuraba ku mashantier bikwiye gukosorwa en fait, kuko biri
contre amategeko ya Emirates, kandi Emirates yifuza ko amategeko atunganywa igihugu giteye imbere, igihugu gishaka kuba demokratike canke au moins gifite amorasyo na West gikeneye ko amategeko akurikizwa. Donc twe dusemera ahubwo turi kubafasha, tugufasha leta ya Dubai, ahubwo yaba bumva icarabu je bamaze kumpa umudari. Okay, yaba bumva ikirundi caje nabwo icarabu, nkaza ndababwira ntigenda murabe kuri chantier muhakore hamere neza, kuko evidemment abo bantu bakora amafuti musa nibo baratukisha umuji. Ivyo uri kurabona ngo tutuje ahubwo bakora amafuti n'abatukisha umuji. Naho mucurika script mu Burundi, umuntu yivye jewe nsembereye ngo nakarivye ngo ngo wanka Burundi canke wanka Burundi ujya muntu yivye, umva bifise sense yihe? You make this make sense? Wowe ukoresheje umuntu mwasinye kuzomuhemba ukwezi kwa mbere ukagamara amezi 6 utaramuhemba, wumva atari ko tukisha Dubai, ko cumenga muri Dubai ni mu hantu bakora slavery kandi atari ko amategeko yabigenza. Donc barundi kazi sinumva gituma barundi mutamuguma muri hasi mutabasivirize. This is normal things, ibintu bagomba kuvuga. Nta muntu ushobora guhemba amezi 6 udahembwa ngo ureke kuvuga, ivyo nta sense bifise. Mubigumiza mubone nyene nuko muri ko mu propage ubwo bube gito mu bihugu vyose, aho tugiye hose cyose tuko tuzana ibintu bube gito. No, ifo gusemera if things don't go well. Okay, come on now. Sawa, mugira umunsi mwiza. Dubai nta kibazo mfitanye nabo pe. Nejo ngiyeyo n'izi video naho zibaze mu Cyarabu bavuga ati wewe ahugura umuhizi uri umugabo wowe ugumusemera ahantu polisi na Minister of Human Resources idashika, no ku barundi bashaka kuvuga icongereza ngo baje kuburana, sino yabashika mu nzego boburana kandi botsinda. Uwo mu Burundi nakubwiye yagiye yaburanye kandi yaratsinze. Okay, mugira umunsi mwiza, bye bye.